Igwirirana ry'akaranda k'ibihara vy'inkende mu bihugu vyinshi vyo muri Afrika ryatumye ishirahamwe ryitaho amagara y'abantu ku rwego mpuzamakungu OMS rigabisha amakungu ku bijanye n'ibangamirwa ry'amagara y'abantu kandi ku rugero rwo hejuru nk'uko vyashizwe ahabona n'ikinyamakuru France Info hamwe na AFP. Ikiza c'ibihara vy'inkende kirabangamiye ibihugu vya Repubulika y'Intwaro Rusangi ya Kongo, Uburundi, Kenya, Uganda hamwe na Uganda, aho ibitigiri vy'abandura ako karanda hengeshanya kongerekana. Ivyo binyamakuru vyerekana ko ku bihugu bimaze kubonekamwo iyo ndwara, OMS isaba ko hotunganywa isekeza ry'incanco mu mazone arimwo abamaze kwandura ako karanda. Ishirahamwe OMS ryarigeze gufata ingingo nk'iyo mu mwaka wa 2022 mu gihe ikiza ca mpox cari cagwiriranye kw'isi. Iryo gabisha rikaba ryahagaritswe muri Rusama mu mwaka wa 2023, ariko OMS ikaba yari yashize ahabona ingingo zerekeye ivyo bihugu, aho iryo shirahamwe ribisaba ku buryo bw'umwihariko gutegura uburyo bwo kugwanya canke gucungera ko ibitigiri vy'abandura ico kiza bitobandanya vyongerekana. Izo ngingo rero ziracakwiye kubandanya zikwirikizwa, ariko OMS ikaba yashizeho izindi zigenewe ibihugu vyavuzwe aho hejuru: Repubulika y'Intwaro Rusangi ya Kongo, Uburundi, Kenya, u Rwanda na Uganda. Nkuko tubandanya tubisoma mu binyamakuru France Info na AFP, igihugu ca Repubulika y'Intwaro Rusangi ya Kongo cizera kuronka incanco za mbere zo gukinga ikiza mpox mu ndwiza. Igihugu kimaze kubura abantu baharugwa ku 570 kubera ko karanda. Ku bwa OMS, ibihugu vyegwa n'iyo ngorane bikwiye kongereza ugufashanya hagati yavyo ku bijanye n'uruja n'uruza ndengambibe, cane cane guhana amakuru yerekeye ingenzi canke amashirahamwe yo kunguruza abantu n'ibintu ku kuntu bovyifatamwo mu gihe habonetse ibimenyetso vy'abo baba baranduye iyo ndwara.